no kuba mu ma eglise mu ma eglise ukuntu nyene bagira nk'ikorane abenshi mu ma eglise bagira bikorane bagomba ikintu basikiye nyene sigo kubivuga kandi nabivuga bagira bikorane bafite nk'ikintu bagamije akenshi nk'ikintu bagomba kugura bagomba nererano y'abantu urumva ukuntu byo bigenda hageze muri urya mwanya umutumire batumiye aje kuvuga ijambo ry'Imana niwe baca bigira ko twitange kubw'igikorwa iki niki kazana nyene gifite umutima wo gutanga kandi amahera yafise arakirije mushire ko 200,000 undi na mushire ko 500,000 undi na mushire ko 300 nawe wishaye mu ntebe vuga ati ntatanze babangaye nafise ariko usugomba kwigereranya naka yatanze wowe yatanze ko akana yafise kandi afise n'uwo mutima afise n'uwo mutima wo gutanga mugabo yo kubera ko iryo jambo ngo babangaye natanze Shukiriza Nanje mushobora ko Samir ubizi neza ko na Samir utarigero nafuta n'umuntu Mungu bashukiriza tunomishe basi tuve no muzima busanzwe turi mwishengero hahandi ijambo ry'Imana ritubwira ati hagusezeranya n'ushitsi utuburisha usezerana umugabo urakirije ukuboko bagushaka ko Samir Kukume fans mwese mwaramusubiye naho muherereye mwese komeze neza abatameze neza Imana ikomeze kuborohereza so nkuko bisanzwe mu mpogabane n'ubundi agarutse bashitse n'abisha vyema nayo nkumbuye nenda bakumbuye cyane nayo nkumbuye abafana banje nayo nkumbuye ko tuyaga ko tuganira kuri na biriya so n'ubundi ndabaha ikaze kuri mufana wanje ndabaha ikaze cyane kuri uwo muntu uguriye host vya mbere ndabaha ikaze cyane nk'umuntu rero ugure ijyambere ho CV ndashaka kumupresenta atashobora kubanze amazina yanje nahaye n'abavyeyi nitwa Josette Rankunda karibu rero karibu cyane uyu munsi isije yatuzanye hano ni abantu uyu munsi batari ko barashaka kuba mu buzima bwiwawe umva abantu benshi ntibashaka kuba mu buzima bwabo nk'abarandiriye rero reka twakire umutumire wacu umutumire n'umunsi twaranse kuri host TV aratubwira amazina yiwe aratubwira icyo yaje gukora ngaha reka byinshi araza kwidondora uko aza kubishobora kaze rero mukozi ndamukije mwese mwiriwe cyangwa bwakeye mwese twayina naherere twayina local mine ako Nimia nje bishibanzi ko wanyita ushaka uko byumva ushaka nawe wambirira ndubona wanyita habonye naje kandi ko ni kiganiro nuko murahoze cyane yibagiye ko no gushaka yuko ari umujournaliste so rero uyu munsi rero ikintu cyatuzanye hano mubonye yuko ntaje ndi umuntu umwe twaje turi babiri muce mwumvira yuko tutaba twaje kubabwira uburofa tuba twaje kuvuga ibintu bikomeye cyane mwenze mumbona ngaha turi abantu babiri twaje kuvuga ibintu bikomeye cyane so uyu munsi none wewe kuri wewe nike wumva gute igituma abantu bataba mu buzima bw'iwabo wewe ubivuga kwiki Jeshi sinzwe nabivuga ko keshi nyoza ko ari ubwenge buke kwako abantu baba badakunda kuba mu buzima bwabo ntibigera batera imbere umva ntibigera batera imbere n'ivyumviro vyabo ntizigera biduga biguma hahandi nyene kwako nta kuntu wowe wifuza gutera imbere ariko ukasha wifuza no kuba mu buzima bwa naka kwako nakameze neza afise amahera afise imitungo canke yambara neza uzi rero ukuntu bimeze ku bajene twese abenshi bifuza kuba mu buzima bwa naka abenshi bifuza kuba mu buzima bw'undi muntu bw'abagenzi babo ushobora kubona mugenzi wawe yambara neza hari abana ngahanze batera amasitira bambara wiko yumvira none se Imana mu kubarema niwe yatangiye kurema kuri yuko ifata ibintu byabo byose ibashira kuri bo ibintu byose irabibaha ivyo bintu rero bigiye kubiraho usanga abantu benshi babifuza niyo babikura menya za yambara neza gusa utaziyo biva ushobora no gusanga ari zavye ibiwe ushobora gusanga yarirondereye hari abana barondera bakiri bato ugasanga yarirondereye we nawe usumubona uri mugenzi wiwe uvuga ati no sinoguma ngendana n'umuntu yambara neza nk'uko unanje
bimeze uko ushobora wifuza rero kumera nkawe uzira mu gihe wifuje kumera nkawe amahera yose uzoronka nta mugambi uzigarugira yose uzagira gute uzagura impunzi rero mu bantu bataba bifuza kuba mu buzima bwabo ntibigera batera imbere kandi gutera imbere nta namwe bizova nose yumva bizova hehe jewe mpora mbona nk'abantu baba bipangiye hari umuntu usanga yipangiye ugasanga pesese yashobora kuronka amahera y'inzu ariko nta makara afise nta mamesa nta kintu na kimwe afise uwo munsi mugabo nk'ubu aherekeje nk'umugenzi wiwe umugenzi we petese ashobora kuba avuna mu kibosi cyangwa petese wumva atahamuhira arashobora kubona nk'ipantaro ya 100,000 ya 50,000 agashobora kuyigura umugabo we izo 100,000 yambe zifise ugasanga muhira nta mahara ufise nta kintu kimwe uza kuronka cyo kurya muguka usanga wabonye wa mugenzi wawe ati urya mugenzi waje yamba aguze irya mpoje reka ndayigura kandi rero usanga muhira uza gusanga uzashobwirirwa urabyumva yuko ngaho ariyo mpamvu ngaho atakintu kimwe utoshobora gutera imbere cyangwa se nk'ubu ngo hari nk'abantu usanga bagiye nk'umumanza akaja nko mu rubanza pesese nka anniversaire kugira aze kuja muri anniversaire yifotoze baze kubona ko yagiye muri anniversaire kandi atesa amafoto umugabo muhira agashikara rubusa basanga ari bipangiye hari abantu bipangiye ndazi bashaka kumva ko kana bikunda no kuba mu maeglise yego mu maeglise arkuntu nyene bagira nk'ikorane abenshi mu maeglise bagira bikorane bagomba ariko basikiye nyene sigo kwivuga kandi nabivuga bagira bikorane bafite nk'ikintu bagamije akenshi nk'ikintu bagomba kugura bagomba intererano y'abantu urumva ukuntu bice bigenda hageze muri urya mwanya umutumire batumiye aje kuvuga ijambo ry'Imana niwe baca bigiraho twitange kubw'igikorwa iki niki kazana nyene yifite umutima wo gutanga kandi amahera yafise arakirije mushire ko 200,000 undi nawe mushire ko 500,000 undi nawe mushire ko 300 nawe wishaye mu ntebe vuga ati ntatanze babangaye nayifise ariko usugomba kwigereranya na naka yatanze wowe yatanze ko akana yafise kandi afise n'uwo mutima afise n'uwo mutima wo gutanga mugabo wewe kubera ko iryo jambo ngo babangaye natanze Chukiriza Banje mushobora ko 100,000 ubizi neza ko na 100,000 utarigero nafuta n'umuntu Mungu bashukirize tunomwishe basi tuve no muzima busanzwe turi mwishengero hahandi ijambo ry'Imana ritubwira ati hagusezeranya n'ushitsi watuburisha usezerana mugabo urakirije ukuboko bagushaka ko 100,000 ubizi neza ko atafise kandi atanu zo ikura ukirije ukuboko rero ubonye nakagize gute akirije ukuboko rero kwigira uwo utariwe umva ni ibintu basi sinze navuga byo kwita no mu mitego zo gutuma n'abantu bakubona kutariko kwa ko nkaho nyene usivye ko n'Imana nayo ibigwaye ko mbicumuro natwe twavyumvise ko kukubwiye ko yatanga twamwe n'umwanya twavuga kurenze urenze wumva umuntu mwahora mubona ata n'ibintu ibwire mu rugo zomba tanze 100,000 ukatumva kamema yafise umutima wo gutanga muri bike afise mucange muri bikaronka afise umutima wo gutanga mugagere ko yatanga kayabura banje hanura abantu bakora turaba banza ube mu buzima bwawe petese bamba ivyo bintu ushobora kubona nakambura neza canke nakarafisa amahera petese ivyo namba ubibona petese ntiramenya uko nawe bifise igihe nawe usanga urashikiriwe urabironse sanjana ku bajene banzi towaze nakakurambara neza habaye iki zagenze kutubwira yambare neza ashobora kuba yarabikoreye none kora nawe ivyo rero ubu amahera yarabuze abajene sije kuvuga ngo nawe ngo arose amahera ngo sogenda kubwira ngo kugura ngo vyiwiwe ngo amahera yose arose ngo sogenda kugura vyiwiwe hageze batango gutira mara yanje ndabuje sinakuru navuga ati ariko bajene nyene bakobwa bahungu ndababujije kwina babuje ushobora gusanga hari umwana w'umukobwa ushobora guhera ku wa mbere kugera ku wa mbere yambara impuzu ati nkaje nkasha ndamubona ngo aratese nkacashuha nkashaka kumera nkawe mudema ntambuze ko aramunsi muri munsi ejo yambaye ya Force ejo yambaye ya Jordan ejo bumva nta munsi n'umwe umuntu atambaye ikirato cy'amahera menshi ipantaro umunsi aba yambaye 100,000 ejo yambaye 70 ejo yambaye 50
basi abatesa neza umubonye mw'ibarabara basa neza gute ariko cyo gutangaza ko muri zo zose yambaye atakunciwe na kimwe kiba kirimo byose ibintu byose aratira kandi rero nta musi n'uzigera ubona asa nabi abatesa asa neza ahantu hose mu kirori ubu musanga ako yambaye impuzu gusa atira ngaho mumbwire icubahiro cy'iwawe kirihe numva icubahiro kiciwe kirihe nuko gutira ariko nakubwira yesu numva nk'abakobwa aho bipfira rero bagira abagenzi babi sinkubwira ngo uri umukene ugenda ubwira umugenzi w'umukene ariko ugira umugenzi w'ababosi nyine uri umukobwa ukagira abagenzi b'ababosi bikabatera amadepression ukaba wumva nyine ubuciriritse muri bo kandi urazi ko ivyo bitera abakobwa kuja no mu ngeso atari nziza ivyo biba kwiyumva uko utari umugabo urazi basi ugendana n'umuntu afise amahera ahubwo ikintu biba bigusaba ni kubanza kubitahura yuko jewe n'abatamahera hafi kwitahura kiba je atamuhera afise nakayafise simara abantu si twese abantu twashobora kungana nivyo kuntu ndetse urabona n'abarimye umurimyi yateye ibigori byose aba yabitereye rimwe kandi byose ifumbire aba yashizemo petete bose uko agenda aragira ifumbire zose usanga zingana ibyo yarashiramo mugabo petete hari igihe usanga ibigori bitangana usanga ari cyabaye kigufi cyabaye kirekire urumva nivyo rero bitwigisha abantu dushobora kungana icyo ni cyambere utegeze gutahura abantu dushobora kungana banze utahure kimaje bankenye umugenzi waje akabafite amahera ifa yuko mbanza kubitahura petete ugasanga umunsi wanje ntiragera cyangwa igihe cyanje ntikiragera kugira nshobore kuranka ayo mahera ibifa rero kubitahura ko mbanza nkabitahura ivyo rero niyo utabitahura yuko ntigeze kuba mu buzima bw'iwanje ivyo ntizoshobora gutera imbere nyine hari n'abantu usanga nk'ubu kandi cyane cyane ahantu usanga bipfira n'abantu ukavuga ati nakayonyumvira gute nakayicara mbona gute ikintu ntakikoze ugasanga nk'ubugihe ndapanze ugasanga ndiko mpanga nk'inzu ivara amahera menshi kandi ugasanga ku kwezi usanga niwo mushahara wanje ndowo mukavuga ati sinashobora kwisuzuza umpaye inzu ngo yashamire ngo imwe ngo yashamire ngo zibiri nakayongaye ntacanja kudepansa ibintu ntazoshobora kwitura niyo mpamvu rero ngaho ntuzoshobora gutera imbere utariko uraba mu buzima bwawe ntuzoshobora gutera imbere ibiforo yuko tubanza kubitahura kugira uronke iterambere yawe cyane ku bantu b'abajene nibo bakwiye kumva ivyo bintu cyane gose reka kwanza mbishire no ku bakobwa abahungu abahungu rega bobo nuko bavuga ati ntaka ko afise moto yamagenda ku moto nanje ntegeza kuyigura ahubwo rero nuko usanga bariko bavuga nk'ibintu nk'ivyo vy'amamoto basi ibintu bisa n'agaciro ariko umukobwa sha impuzu ntaka ko afise ijya mu nzu nanje ntegeza kuyigira kandi mu gihe utayirose uko nibigenda niba usanga barondeye abahungu babaha amahera kugira ngo ashobore kuronka yamuziya naka kandi rero ahuranye n'utwo ndavuga umuhungu nawe ntazo guha amahera uko gusa ubu ni uguha aguha nawe umuntu nanize gusinaza kose numva ko hari umuntu kandi birumvikana mbese uwo muhungu azoza guha ibintu gusa nawe atacuri kuramufasha zoba ari ikintu je nubwira cyane cyane abakobwa birasaba ko witahura ukimenya uwo uriwe kandi ukimenya n'icyo ushaka naho ugomba gushika kuko ufite aho ugomba gushika ntushobora kwigira naka uvuga ati je ndagomba kuba naka mu gihe ufite ahantu ugomba gushika birasaba ko witahura umenye uwo uriwe uvuga ati jewe ndi naka ntabwo ndi uriya kandi ufite aho ugomba gushika numenya aho ugomba gushika uzokora cyane kugira uronka ivy'iwawe pana ivya naka ejo nabwira muri rusangi ugwaruka abamama n'abamama bameze uko cyangwa n'abapapa bameze uko sinava ngo ugende kumera nka naka we nube wewe cyane mbere usaba ko witahura ukamenya uwo uriwe ukamenya n'icyo ukwiye gukora rero ushobora no kwitahura mugana umenye icyo ukwiye gukora rero ni kurondera amahera muzi bwinshi burahari n'ufite icyo ukora ukomereza nko nyene urondera amahera ejo uno munsi ushobora kuba utameze neza ariko ejo bizokunda usange na wanaka wari wifuza ko baba uramurenze
cyangwa ushobora no kwifuza kuba naka ugakora cyane ngo ube naka cyangwa ukishushanya uvuze ube naka ntacyo bitwaye kubera ko uvuga ati ndagomba gukora kugira nzobe nka naka izo ni bo ariko ukagomba kumwigereranya gukora nk'ibyo akora mu gihe utabifitiye ubushobozi nizo bibi bituma wifuza cyangwa gukora ibitari kora cyane na naka uwo wifuza uzomurenga ibyo bintu mbwira nta mpamvu yo kwigereranya na naka kwigereranya ahubwo sinzi ko nabivuga gusa ni hafi aho ni icyo kintu numva navuga nayo ubundi twese turashoboye ariko ingorane nuko tutimenya nk'ibyo icyo nurangiriza ko nobabwira yuko biragoye ariko birashoboka peut-être niba ufite projet cyangwa ugifite amaboko abiri akora neza amaguru atamuka neza ikintu gihari reka kumva yuko ushaka kuba nko mu byo nakafise cyangwa ushaka kugira nk'ibyo nakafise ahubwo peut-être urashaka kubibona ahubwo bigagutera ingufu zo gukora cyane apana kujya ushaka kudepansa ibintu birenze ibintu ukashaka gukora ibintu byinshi wumva biza gutuma we ntashobora kuronka ubwo buryo nakafise banza bitahure uvuga ati jewe niba nta ubwo buryo peut-être jewe ndiko ndakora ndafite amaboko abiri ndafite n'amaguru peut-être nzomushikira cyangwa se wawe ndanamurenge nuko rero biragoye ariko birashoboka niba wakoze cyane rero wakoze kuza ngaha twamuhamagaye arashobora kuza ndazi nk'ibyo byoroshye ariko arashoboye kuhashika wakoze cyane rero turabishimiye cyane ko umuntu wagiye na kino kiganiro ndabigusabye ndakwinginze nturengane utagize subscribe ugire j'aime partage ku bagenzi bawe ugire na commentaire mumbwire ingene mwakire kino kiganiro mumbwire ingene nyamba mwagikunze mwandike muri commentaire turabakunda cyane ciao baririmbyi nta kintu kiryoshye nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu umva rero umuti wabonetse Henko Sound ni studio iri kubica bigacika tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making voice recording mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity dubbing na sound tracks ku bakora amareresi ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro no tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha tukaba dukorera mu ntara ya Gitega mukamufuza ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48 Henko Sound ni jwi ry'u Burundi.